muryango kwa Reveriyano Ndikuriyo bati naho bavuga ngo na nyuma ya zeri irakora, natakaje ivyizigiro vyo gusubira kubona Reveriye ari muzima. Mu gihe mu mugambwe ho bavuga bati hasigayeho Imana, amahirwe yo kurokoka ni make cane. Uyundi mu mugambwe CNDD-FDD nawe ati ari ku kanyuma, umuravye asa n'uwutakiriho. Tugiye kugaruka cane cane ku nkuru yihuta cane duhejeje kuronka irabana n'ingene amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yifashe muri kano kanya aho ari kuvurirwa mu gihugu ca Kenya. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'umutekano n'andi ariko aravugwa hirya no hino mw'isi. Turaza kugaruka cane cane ku makuru duhejeje kuronka yihuta ku kungena amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yifashe muri kano kanya. Ni mu gihe amakuru turonka avuga ko ibintu bitifashe neza na gato ku magara ya Reveriyano Ndikuriyo. Mu gihe ariko haravugwa vyinshi ku buzima bw'uyu munyamabanga mukuru y'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo, amatohoza yacu yakomeje gushika ubu. Amakuru yo kwemeza dufise nuko Reveriyano Ndikuriyo yateye aremba cane, ahubwo ngo yoba ari ku kanyuma. Isoko ryacu ryo mu mugambwe, dufise amasoko atatu yo mu mugambwe yagize ico dusangiza cane cane kuko aribo bariko barakurikiranira vya hafi ingene operasiyo zose ziriko zirakorwa mu gihugu ca Kenya i Nairobi aho Reveriyano Ndikuriyo agwariye. Isoko ryacu rya mbere uti hasigayeho Imana, amahirwe yo kurokoka ni make cane. Isoko rya kabiri rikagira riti ari ku kanyuma, umuravye asa n'utakiriho. Ni mu gihe isoko ryacu rya gatatu naryo rigira riti naho bavuga ngo na nyuma ya zero irakora, natakaje ivyizigiro vyo gusubira kubona Reveriyano Ndikuriyo ari muzima. Ndaguye kaze rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye. Uwe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubumanuko, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afurika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. N'amakuru yihuta cane duhejeje kuronka kuri Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru aturuka mu muryango wiwe nuko nabo bavuga ko atacizera bagifise bagendeye ku buryo amagara yiwe yifashe muri kano kanya. Mu mugambwe CNDD-FDD bo baratangaza yuko ashobora kuzogarukanwa ari kiziga mu Burundi. Bamwe bati amagara yiwe rwose ari hagati y'umupfu n'umupfumu. Biravugwa yuko wewe atagatege arimo gushira amaboko ivyuma vyo guhemeramwo arivyo vyonyene birimwo kwikorera akazi. Ibipfungurwa Reveriyano Ndikuriyo akaba arimwe arabironka binyuze muri sonde kumwe bahereza abagwayi n'ubundi bipfungurwa cane cane abari muri koma. Harabatanguye kuvuga ko yapfuye, ndetse ayo makuru akaba yaratanguye kuvugwa kuva ku munsi wa gatandatu, igihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yatangariza abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD n'abarundi muri rusangi ko amagara y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo atifashe neza. Mu makuru kandi dufise Reveriyano Ndikuriyo nuko kuri ubu ngubu rwose bibandanya kugorana cane ivy'amakuru yavuga yuko agomba kujanwa kwivuriza ku mugabane wa Aziya. Aho ngaho umukuru w'igihugu yabitangarije abarundi n'abagumyabanga mu gihe yariko asozera igikorane c'umugambwe CNDD-FDD cyari cyabaye kuva ku igenekerezo ya 23 gushika ku igenekerezo ya 25 nzero uyu mwaka, igikorane c'umugambwe CNDD-FDD. Ivyavugwa rero yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye kujanwa kwivuriza mu Bushinwa canke mu Burusiya canke mu kindi gihugu co ku mugabane wa Aziya, vyose ntivyabaye. Muti vyagenze gute? I Bujumbura muri CNDD-FDD harabaye inama idasanzwe yakoranije ibihangange bitandukanye, harimwo abajenerali bagwanye muri CNDD-FDD, harimwo n'abandi bajejwe ababanga hambaye mu mugambwe CNDD-FDD. Nabo bose rwose baripfuje kubikora bakarungika Reveriyano Ndikuriyo kwivuriza ku mugabane wa Aziya. Icatumye rero bitaba niki? Reka tubitangurireko.
Bimwe mu bihugu vyavugwa yuko Reverend Ndikuriyo agomba kuja kwivurizamwo kuri uwo mugabane wa Aziya harimwo igihugu c'Ubushinwa ndetse n'igihugu c'Uburusiya. Reka dutangure ku vyavuzwe mu gihugu ku catumye ataja kwivuriza mu gihugu c'Uburusiya. Kuva mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi gushika mu gihugu c'Uburusiya ni amasaha arenga ko gato 12. Aha ni mu gihe indege igiye muri ico gihugu atahandi hantu inyuze. Bimwe bavuga ngo indege yagiye direct. Gusa amakuru akavuga yuko atarugendo rw'indege ruhari ruva i Nairobi muri Kenya ruja mu gihugu c'Uburusiya kuko babanza guca mu bisagara bitandukanye. Ivyo rero akaba ari vyo bituma urugendo rwo kuva muri Kenya ushika muri ico gihugu bitwara amasaha ari hagati ya 20 ndetse na 28. Hamwe mu hantu indege ibigomba kunyura kugira ngo ibandanize ingendo zabo mu gihugu c'Ubushinwa murantunge mu gihe igiye mu gihugu c'Uburusiya, ndavuga nyine uvuye muri Kenya harimwo igisagara ca Dubai. Aha akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hakazamwo mu gisagara ca Doha akaba ari ku mugwa mukuru w'igihugu ca Qatar ndetse n'Istanbul mu gihugu ca Turukiya. Mu nyuma bagabandaniza urugendo mu gihugu c'Uburusiya. Mu gihe kuva i Nairobi ho uja mu gihugu c'Ubushinwa ari amasaha 12 kuri 14. Aha rero ni hamwe indege n'ubundi igenda direct aho ibanza gushika mu gisagara ca Gwanzu. Aha n'ubundi naho indege iba yagiye atahandi canke se atakindi gisagara cyo mu kindi gihugu inyuzemwo. Naho rero iyo urugendo rwaciye mu bindi bihugu ho bigatwara amasaha ari hagati ya 16 ndetse na 28 nk'uko bivugwa. Aha rero nibwo nabo baravye kondisiyo Reverend Ndikuriyo arimwo ahagwariye muri Kenya, bagasanga ko izo ngendo ari ndende cyane kandi bakabona yuko ashobora no gushiramo umwuka batari bashika muri ivyo bihugu aho abagiye guhabwa ubuvuzi bwihuta cyane. Aho niho ba mu Burusiya canke mu gihugu c'Ubushinwa. Nkuko turimo kubibashikiriza rero amakuru yoba ayava muri Kenya mu mugambwe no mu muryango yose aratangaza ko rwose Reverend Ndikuriyo yateye aremba cyane. Abandi nabo bati arashobora no kuba ari ku kanyuma. Ni mu gihe mu nkuru twari twabashikirije yavugaga ko arimwe arafashwa n'ivyuma vyo guhema ico bita reanimation yo ibandanya kuko n'ubundi kuri ubu noneho atana kimwe arimwe arakora. Iyo bakuraba ntariko araraba, iminwa yiwe ntiriko irabuja canke se ngiva hiri ndetse n'ibikorwa vyinshi bikorwa n'umubiri vyahagaze. Bamwe bati Reverend Ndikuriyo yashobora kuba yaguye muri koma kuko n'ibifungurwa ariko arabironswa binyuze muri sonde. Kubirabana kandi n'ubugwayi bwiwe amakuru menshi adushikira akavuga yuko yoba yarahawe uburozi bwo mu bwoko bwa poudre bugashigwa mu modoka yariko arakoresha mu kwiyunguruza igihe ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Tanzania mu minsi iheze, nubwo tutayemeza. Ubwo burozi rero bushobora kuba bwaratanguye gukora mu mubiri yaramaze gushika ngaha mu gihugu aho amahaha yiwe yatanguye kwifunga. Ibi vyose bikaba vyaragaragaye ubwo hari hagira hatangura igikorano ca CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi agahita amanukanwa i Bujumbura bikanka ariho havuye ingingo yo kumurungika kwivuriza mu gihugu ca Kenya i Nairobi kugira ngo barabe ko yotora mitende. Ngivyo rero ivyo twaba tubashikirije ku makuru ariko aravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo. Ni mu gihe kandi hari n'andi makuru menshi turiko tugitohoza ko mu mwanya dushobora kubashikiriza y'ukungene vyifashe. Mu gihe bamwe bavuga yuko muri CNDD-FDD bashobora kuba bazi yuko Reverend Ndikuriyo n'ubundi yacikanye ariko bakanka kubitangariza abanyagihugu. Abandi bo bakavuga yuko Reverend Ndikuriyo ari muri kondisiyo mbi gusa umwanya n'umwanya ishobora kumushikana gusezera kuri iyi si. Vyose turabandanya tubikurikirana, ikiza kudushikira cyose urakibagezako. Ni mu gihe mu gisata c'umutekano intambara mu buseruko bwa Kongo, Kinshasa yo ivuga yuko yahagaritse ubucuti na Kigali mu gihe Kigali yo iriko iritwengera. Kinshasa ku munsi wa gatandatu ku mugoroba ko yahamagaye abaserukira bose bari Kigali isaba no Rwanda guhagarika ibikorwa vyose vy'imigenderanire rukorera muri ico gihugu. Umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu Olivier Nduhungirehe yarishuye nawe abicishije mu butumwa yasangije kuri konti yiwe ya X avuga ko umukozi w'u Rwanda wa nyuma yari Kinshasa yari yavuye muri Kongo mu gihe yaguma aterwa ubwoba buri mwanya n'indongozi za Kongo. Olivier Nduhungirehe akabona ko itangazo y'indongozi za Kongo ko ari amajambo.
nk'uko tubisoma ku kinyamakuru gikomeye cyane cyandika ku nkuru za politiki muri Afurika, iyo ngingo y'ubutegetsi bwa Kongo yagiye ahabona inyuma y'umunsi umwe habaye inama y'umutekano yarongowe n'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi ari kumwe n'abakuru b'igisirikare n'abapolisi hamwe n'abajejwe igendereza rya Kongo. Abaserukira abasirikare bacuditse na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo nyene bakaba bari muri iyo nama. Mu itangazo ryayo, Kinshasa yiyemeje kubahiriza intambuko zose zijanye n'imigenderanire. Ivyo bikaba bikurikiye cyane nk'urupfu rw'umusirikare buramatari wa Nord Kivu General Major Peter Chirimwami. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa X cyangwa se yahora yitwa Twitter, Olivier Nduhungire, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu, yavuze ko iryo tangazo ari ivy'amajambo. Nduhungire yatangaje ko umukozi wa nyuma w'u Rwanda yari akiri Kinshasa yavuye muri Kongo igihe yari karaterwa ubwoba n'abategetsi b'ico gihugu. Hagati aho, igihugu cya Afurika y'Epfo co catangaje ko abasirikare bacu 9 bapfuye mu ntambara zariko zibera mu micungararo y'igisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. 7 nabo mu ngabo za SADC, umuryango w'iterambere rya Afurika y'Epfo, mu gihe abandi 2 bari abo muri MONUSCO, ubutumwa bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU mu gihugu ca Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akavuga ko ari ubutumwa butagira akamaro nk'uko ico kinyamakuru kibitangaza. Itangazo kandi ry'ingabo za Afurika y'Epfo ryasuye ku munsi wa gatandatu ryerekana ko abishwe mu ntambara ikomeye bariko baragwana na M23, aho abo baroberi basubijwe inyuma mu gihe bariko bagerageza kwigarurira Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. Gusa muri kano kanya bikaba biri amakuru adushikira akavuga yuko M23 yamaze kwigarurira rwose igisagara ca Goma. Mu kiganiro yagiranye na France 24, Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, aherutse gutangaza ko intambara n'u Rwanda ari uburyo bwateguwe. Ni mu gihe igomaho bibandanya gukomera cyane, nayo kandi bikaba bivugwa yuko ingabo z'umuryango zishiramwe mpuzamakungu ONU zoba zatanguye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda nazo, aho hoherejwe ibiduga binini kugira ngo bibunguruze bibavana mu gihugu cya Kongo bibashikane igoma. Mu yandi makuru kandi, mu Cibitoke, umutama w'imyaka 60 yishwe bunyamaswa imabaye nk'uko amakuru adushikira abivuga. Muti rero uyu mutama yishwe aho wiki. Iryo bara ryabaye ku igenekerezo ya 24 rishira igenekerezo ya 25 muri komine Mabayi, aho akaba ari mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Berkimasi Sinzobakwira w'imyaka 64 akaba umuvyeyi w'abana 10 yicishijwe bunyamaswa n'imihoro n'umugwi w'abantu bambaye ibifukisho vy'intambamyi bitwaje ibigwanisho bito bito. Ubwo akaba ari ubwicanyi bwabereye ku gacimbiri ka Nyarusebeye ku mutumba wa Muhungu. Kubw'intahe zo mu muryango n'abanyagihugu, ico gitero cabaye nk'isaha 5 z'ijoro. Abo bicanyi biteye mu nzu y'uwo muntu imbere y'uko bakora ico caha. Ikiziga ca Berkimasi Sinzobakwira giciye umutwe cabonetse bukeye mu gitondo. Bivugwa ko bamuteye ubwoba ko bazomwica mu minsi imbere y'ico gitero yagirizwa uburozi. Ariko rero ayandi makuru yerekana ko ubwo bubisha bushobora kuba bufitaniye ubucuti n'amatati y'amatongo, ikibazo cyama kigaruka aho muri ako karere. Berkimasi Sinzobakwira ntiyari umuvyeyi w'umuryango munini gusa, ariko yari sekuru w'abuzukuru benshi. Ikigo bwicanyi rero buvugwa ko n'abaturanyi batandukanye. Umuryango wowe yishwe usaba inzego zibijejwe gukora itohoza ryimbitse kugira ngo ababikoze bashikirizwe ubutungane. Abo mu muryango wishwe hamwe n'abanyagihugu bo muri ako karere basaba kandi ko hofatwa ingingo mu ntumbero yo gutuza ubwo bubisha muri kazoza. Kubera ko abanyagihugu bari mu gashavu, umusanire wa komine Mabayi Jeanne Izomporera abasaba kutihanira. Uyu yaremeje ko amatohoza asanzwe ariko arakorwa yatumye hafatwa abantu 4 bakekwa ko ivyaha, harimwo Nicodeme Nzoyisaba, Silver Nzohabonimana, Isaac Ngendakumana ndetse na Patrice Sibomana. Nk'uko bivugwa na bamwe mu bajejwe umutekano, ku mpuzu zabo bafashwe hari ibimenyetso vy'amaraso. Ubwicanyi bubi bukerekana ko ari nkenerwa mu gutsimbataza ubutungane bwo mu kibano mu ntumbero yo gutuza amabi aturuka
ku kwikekana canke ku matati. Mu gihe amatohoza akibandanye rero, indongozi zikaba zisabwa kugira ico zikoze vyihuta ibara ritaragwa mu banyagihugu ngabo bikekwa ko boba baragiriye nabi uwo mutama nabo bafatwe bicwe n'abanyagihugu canke se nabo bakubitwe bidasanzwe ibishobora kubaviramwo n'urupfu. Aha rero niho amakuru yacu tuyasozereye kuri uno munsi, gusa wibuke ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa yoba mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.